Yeah, it's a big Ling Team. Yeah. Big Ling Team. Nirukiruka guhisha, oya sinoguhisha, rugeza aho rundengera, yumase utipomera, wowe sinzi iyo wagwikiye, mu rukundo urabaruta, uririba ry'urukundo bebe, guma niyogeramo, uririba ry'urukundo bebe, guma niyogeramo, I want you morning it tonight, ya, I want you morning it tonight, ya, Rurazaza. Sha. Lo. Kuva kera bose barabizi. Satbi yara ash. Kuva kera nyene akiririmba indirimbo zimwe nyene za kera ndazurazizi. Sinarwa ndazisubira? Ndazibona. Urazibona. Bana narumva ko nyene bana merewe neza ko yari umuririmbyi numva nyene naguma gukunda gusoma indirimbo ziwe nyine mutonya ugasa iradio yapfa ku indirimbo yapfa gusohoka naba nayimenya. Take five kandi kuri wowe ugura ino link bwa mbere Take 5 udahengeshanya kudukurikirana Take 5 kuri wowe maze kugira subscribe na mutaraya atonda subscribe ngaho munsi ifyonde kugira ngo ibintu bibanda bigenda neza namba hari ibiganiro bimwe tumaze kubashikiriza bikaba bitakuryohera andika muri commentaire bivuga ati je ibintu nivyanyoheye niko bimeze sasa rero today ibintu nivyoroshe murabizi uko vyama kuri microphone uri kumwe na Fizz Killer behind camera abari social boy kuri motivation plus media n'umunsi rero bantu b'Imana ibintu vyamaze gufata izindi nzira izo nzira nanje ntazo ndamenye izarizo nuko vyafashe izindi nzira ndi kumwe n'imisore ibiri kuva mu ntara ya Muramvya bantu b'Imana n'imisore ibiri novuga ati bafise impano imwe nanje ntomenye uko ndayivuga mugabo mu kubakira kuri kamera za motivation plus media ndabasaba ibi present nk'abaririmbyi kamera nk'abaririmbyi welcome Yeah, hashjai ni wasanii nika swaga po. yeah I love you with you get for me. Is this original? I say baby you remind you my better dinner. Uransaza nkabura uko mbigira. Yeah. Wagaza umutima bikananira. Yeah. Uransaza nukuri pe. Niwe gipe nobesha nkaronka. Ufise za karite. Sinahora ndondera kera. Uransaza nukuri pe. Niwe gipe nobesha nkaronka. Ufise za karite. Sinahora ndondera kera yo. Ruransaza. Yo. Ruransaza. Nukuri ruransaza. uruki bantu b'Imana Rukundo. nukuvuga mfate yuko muri mu rukundo mwese So, nukuvuga umuntu wese ayo urazi umu artiste n'umuntu avugira buri umwe. Ndashaka kwandi mu rukundo mugota mu rukundo ariko tuvuga ibintu tuba tubona. yes nkuko ndabibona ni imisore ibiri iyo maze kubona imisore ibiri berewe ngerageje kuraba kuri look muraberewe ikintu cyambere Thanks. Ica kabiri sindamenye neza ivyanya ariko bimwe ndabizi ndiko ndaraba n'amaso ndagerageza kubona yuko umengo ni team mbega imisore ibiri igize umugwi cyangwa umwe wese aririmba ukwiwe nukuvuga n'abantu bashika kuri batatu imisore itatu hariho utabonetse muri kano kanya ni jewe Star B uko basanzwe banzi Star B kutoka Muramvya Ariteje Musiri au si Na hashjai ni wasanii aka nika swaga GB swaga boy aka 810 night. Funika kifuniko. So ama nukuvuga ko turi abantu batatu tugize team bita Big Ling Team. Twagiye hamwe turavuga tuti kuko impano yacu tutoyikamisha dukore kuko twarumva ko dufise tala turakora nka team Big Ling Team. Ego tutaraja kure cyane kumbura uvuze Big Ling Team
hari abantu tutumva icongereza canke dushaka kuba tuzi urundi rurimi mbega big ring gisigura iki? Big ring gisigura kuvuga big ni kuvuga ikintu kinini, ring ni impeta. Impeta si kuvuga ko ari impeta nini. Ni kuvuga ni impeta nini cyane, impeta nini cyane, impeta nini cyane ikora iki? Yambara abandi. So ni kuvuga iyo tuvuze impeta yazi ko impeta yambara abantu bubakanye. Mu gihe impeta yambara abantu bubakanye twe natwe twafashe nk'impeta kugira ngo twerekane yuko turi hamwe. Kandi ko tugomba dukora ibintu by'intatana tudashobora gutana, tuzokora ibintu tugakora umuti ucyuzumva nawe. Yes. Yeah. Big Ling Team kumbure hajya umwe wese abafise ibintu abarimwo, abafise n'indi migambi abayorangura. Mbega Big Ling Team #J Wasani hamwe na Star B ubwanyu muba mwahuye gute kugira ngo mwiyumvire icyumviro cyo gutangura team yanyu? Ni kuvuga nyene twahuye tusanze tuva hamwe. Tuva hamwe mu ntara Muramvya twara tumwese yahora aririmba na kujya kumusanga mu isite hari umuntu akora hari ariparatura travail undi nawe akora travail quelque part. So mu isite rero twaramenyanye kubera umwe wese kipaji yarafise. Turamenyana mwumva ati nakajijanye hajya araziki ari utuntu ashoboye. Hajije nawe kumva ati Star B hari nashoboye. So hanyuma rero niko kuza afite tukirari twari bwakorane ngo tujame dukorane. Yakubera yuko generally twari ku ntebe y'ishure tugora. Muka tumaze kumanuka ino. Bro tuvuga tuti wapi kabisa ati rega tuze mu muji tugende gupambana mu muji. So tuvuga tuti kadukora umuti. Yes, ndafise ikibazo kimwe cya bibiri kuri mwese ariko reka manze mpere kuri #Jane. Mumpere micro gato ndamwibariza akabazo kandi yongeranye ishure. #Jane Wasani namba maso yanje atari karihenda bivanye n'ivyo nabonye waragaragaye muri nanje ndaririmba isanzwe itegurwa na Bantu Boy. Waragaragaye uri muri competition. Donc isanamu media. Jane Wasani waragaragaye uri muri competition ya nanje ndaririmba. Mbega namba atari banga Jane Wasani ko tutasuye kumubona agaragara kandi muri nanje ndaririmba vyagenze gute kugira ngo ntabandanye rimbe? Mbega yahuye n'ikibazo cyayo kugira ngo ntabandanye muri iryo higa? Jane Wasani nari nagiye muri nanje ndaririmba na participa mugabo ntivyakunze ko mbandanya. Yani nubwo bitakunze ko mbandanya mugabo nubuye ndi nishaka. Ko nimba ntashitsemo no mwaka umwaka uzanzoshika. Mbega uwo ni giki cuba cyaratumye wowe nyene ugerageje kwiyevari ukavuga ati sha naho bankuyemo jewe no boba bampoye iki kintu wowe bwawe ni cyo kintu uvuga ati iki nico cyatumye nta pasa mu higano narindi? Je nk'ubu bavuga ati nta muntu yimena igihuce cyangwa nta muntu yitora kanenge. Je nk'ubu uye nk'ico bampoye je nk'ubu ntaco mbona urabona neza gusa nuko nzobandanya travail hanyuma mu mwaka uza nkakora umuti nimba bizokunda ko subiramo. Wari wakoze kwe wari wakijumuye je pense wari wakijumuye ebana narakije mugabo sinzi tuvuge ko ari kimenyane se. So tubandanye gato. Big Ling Team ndabona ko muri umugwi. Mbega Big Ling Team kugera muri kano kanya mu musindirimbo zingahe? Muri kano kanya Big Ling Team sindirimbo imwe iri kuri YouTube, imwe rudende kuri YouTube. Usivye yuko hari n'ibindi bikorwa twategura biza bikaze kurusha. Biza bikaze kurusha kugira ngo ejo tubandanye turyohera abakunzi. Yes. #Jane mbega ugerageje kuraba uko izindi team nga mu gihugu cyacu Burundi zikora, aho ndavuga nka We Love Music n'izindi team zigiye ziratandukana zihari, mugerageje kuraba mbega mwe namwe hoba habuze iki kugira ngo umuziki wanyu ushobore kugera ku rugero nk'ubwo andi matimu yo bariko? Turabye We Love Music vraiment barakora vraiment kandi neza cyane. Hari n'andi matimu menshi yo ni turaba uzenya
zirancanze gato mugabo hariho n'izindi za best life n'izindi ego bo turavye bajya anye nk'ikintu baba badusumbya kugira ngo nabo nge cyane ikintu cya support nayo ahandi hoho natwe turi na support twokora kabisa tukatsa mbere ebana birenze gusumba bro kabisa nukuvuga support tubana aho support bagende abantu bakunze ababishoboye baze barabe bagende barabe kuri YouTube indirimbo yonyene dufise ni imwe iriko kuri channel ariyo Big Ling Team nyene niko yitwa channel channel ni Big Ling Team bagende subscribe barabe bagire like na share donc indirimbo dukora vraiment ndimaziryoshye nababizi barabizi so abajama bese barabizi yes najewe nagerageje kuyumviriza vraiment indirimbo imeze neza kandi wanashima bamponjeje indi ndirimbo igomba isohoke bantu b'Imana sindirimbo vraiment yoroshe na gatoya babwire kabisa sindirimbo forever ndabasabe namba bikunda muduhonje gato muduhonje kuri ako kantu ya nilipenda wengi nilipendwa na wengi wana tabia nzuri tena wazuri ariko urabasumba utakibasumba iyo wabayeje ndavyumvira umutima wanje uri kakagufa kavuye mu rubavu rwanje iyo wabayeje ndavyumvira umutima wanje ma bebe uri kakagufa kavuye mu rubavu rwanje ma bebe kuko tarum sinohirahi ndagutemukaga ma bebe I will never forget you my babe I will never forget you girl safi sana yes ndafisa kandi kabazo kuri #Jane wasani bambabare cyane nguma ndakugaruka ko kubera ndagufisa ko amakuru menshi Jane wasani biravugwa cyane yuko ushobora kubifitaniye amahane canke n'umuririmbyi umwe sinzi ngo n'umuririmbyi sinzi ngo n'umuraperi kandi amatwa nsumira nawe ngo hip hop urayizi cyane nawe sundi ni Bel Chris mbega hagati yawe na Bel Chris ugerageje kuraba uko ukora umuziki nuko Bel Chris akora umuziki ubona n'igihe itandukano riri hari mbeho muhuye nk'ubu na Bel Chris umuhanura iki cyewe mubwirike Bel Chris duhuye no mubwira akare reka kutwishurwamo gusa bra akore ibikorwa hama twemeze apana kuguma muri ya uti Bel Chris arenze urwamo gusa yani nta kintu ashoboye kwera ahubwo nukuza tukamwigisha tukamukosora yani Bel Chris abegere mumwigisha umuziki tumwigishe rap nk'akaroro gato imbe woshaka tugera freestyle kanu gato ka hip hop kanu gatoyi wowe nyene sasa nachukua daftari niandike mistari nikimbiza wajinga wanasema ni wa hatari sikia hutambui mimi mkali kwenye rap na hip hop na vifanya na ushapu nikivapo tesho naenda kwenye show mafanzi wanishabika mimi ni mkali wa show wanakuwa happy kwenye beat nafunika mafanzi wanishabika sauti yangu inasikika #Jane nafunika wajinga fahamu #Jane niko chata pisha nipite toka na wafatu na kunyaga mimi ni mtoto wa swaga #Jane wasani aka nigga swaga umechukoza nyuki usitowe nduki wewe uko feki kama hip hop bila vina wewe uko feki kama msanii ameimba bila pamba labda amepamba bila koga ndo maana sina beef na pumbafu kama wewe au kaubwiye nde yule unabwiye yabyumvise mwambie atambue yes Big Ling Team bekumbure imigwi myinshi usanga ifise vision ifise ahantu baba bashaka gushika mbega mugerageje kuraba Big Ling Team aho kuva mutanguye umuziki kugeza n'isaha na hehe mubona mumaze kugera nakaye karusho mubona mumaze gukora mu muziki kuva mutanguye twebwe aho twahereye novuga yuko hari hasi gato mugabo ubuye turiko turabona biratanguye kuza kuko hari igihe dukora nk'udusho tukabibona yuko ibintu bigenda neza kweri bagakunda ingoma kugezaho ebana kuri stage kabisa tubibona yuko vraiment twabaryoheye kabisa hari birori mumaze arama concert amwe mumaze kugenda guperforminga hariho show imwe tumaze gukora
hariho show twakoze kabisa, show imeze neza kabisa, hamwe public kabisa, ebana iba happy yose, amusanga ari ukugusa. Yes, mbandanya ko mbaza Star B, mbega Star B yo ubwawe ugerageje kuraba muri ino industry, niwe muririmbyi uvuga ati je muririmbyi w'umurundi aranyespira cyane, ndabona yuko nciye mu nzira yaciyemwo nashaka gushika ku rwego nipfuza gushikaho. sha bro kuva kera bose barabizi Sat B kuva kera nyene akiririmba indirimbo zimwe nyene za kera ndazirazizi sinagwa ndazisubira ndazibona urazibona bana narumva ko nyene numva ko nyene bana merewe neza ko yari umuririmbyi numva nyene naguma gukunda gusoma indirimbo ziwe nyine mutonya ugasa iradio yapfa ku indirimbo yapfa gusohoka naba nayimenya nk'ubu bishitse ugahora na Sabi nico ikintu musaba baduhe support bro support baba none ubona dufise impano dukora umuziki natwe dukore mugerageje kuraba nka Big Ling Team mu muziki ndundi mubona ni hehe munati aha hantu haragwaye iki kintu kiratubangamira mu kazi kacu, kiratubanganira mu muziki nico ikintu muvuga ati iki kintu kiratubangamira nigikosoka muri Big Ling Team icyo tubona kitubangamira cyane icyakindi nyene umuntu yama yavuze keshi bama bavuze beshi bagira ugasanga umuntu yararirimbye ejo akaririmba indirimbo zibiri zikaba hito wanashaka ukazibona ejo yazimye ukuvuga iki uburyo yes Big Ling Team mu bisanzwe support yes mbega kuva mutangura ntimuraronka umuntu avuga ati uwo muntu ati aradusupportinga mbeho uburyo mukoresha mu gusohora izo ndirimbo bova hehe hari ubundi buzima mukora apart y'umuziki Big Jane so apart y'umuziki no bakata ubundi buzima ukora wapi gusa turagerageza kubera ko umuziki tuzi ko dufise impano tukavuga tutireka dukore ejo canke hirya yejo ndazi yuko harabazobona impano yacu bakamenya ati bajya abana kesho bazoba abantu bagaca bavuga bati reka rero bakamire baze badufashe ko babonye icyo dushoboye eko kurazi ko umuntu afashe wifashije yes mu kurangiza ikiganiro cacu sinkunda kurambira cyane abakunzi bacu bakora motivation plus media ndashaka mwibaza ikibazo kumbure ndashaka kubona FC ibibazo nubabajije ariko ntoba ntababajije mwari mushaka ko ndababaza nice kibazo mwamwifuze ko ariko babaje ko ntabajije tabajije sawa mbega Big Ling Team bose barazi kurapa yes turabizi twese mwese murazi kurapa yes tugitanga ikiganiro mwavuze muti hari wundi agira gatatu mbega uwundi wa gatatu tumwitege ryari uyundi agira gatatu hariho byamufatiriye ntabwo turi kumwe hafi nganizere yuko mu misi mikeyi tuzoba turi kumwe yes Big Ling Team kurangiza ndabasabe turangize buri kiganiro muri vibe muri mu makantu kwera kantu karyohera abakunzi ba motivation plus media n'abakunzi banyu let's go yeah it's a Big Ling Team Big Ling Team nirukiruga guhisha oya sinoguhisha rugezaho rundengera yumasuti pome wose nzi yo wagwikiye mu rukundo urabaruta uririba ry'urukundo bebe guma niyogera uririba ry'urukundo bebe guma niyogera I want you morning it tonight ya I want you morning it tonight ya rurazaza nukuri rurazaza I love you with you give for me is this original yes, baby you're mine you my better dinner rurazaza nkabura kumbigira kwagaza umutima bikananira rurasaza nukuri pe niwe gipe nobesha nkaronga
ni wumvise za karite zimerohora ndondera kera. Yes. Big Ling Team, reka ndabashimire cyane ukanya amashoye kumpa kumbure hajya kugira gufata urugendo uve mu ntara uja mu yindi ikintu kitoroshe. Kumbure kandi abashimye ukanya tumaranye ngira ngo nizere yuko ninabahamagara n'ikindi gihe mudashaka kunyita Tuzoza. Yawo. akajambo kanyuma mubwiye abafana abafana bacu ba Big Ling Team abadukurikirana n'abakurikirana nde Motivation Plus Media turabakunda kandi turabemera kandi bako tubemera mubandanye mugenda mugirane nugutobora gusa Fizi ebana kifuniko funika safi sana. Yes, bakunzi ba Motivation Plus Media mweko muradukurikirana kuri Motivation Plus Media kama kawa kuri microphone kumwe na Fizz kila nko vyama nyuma ya kamera uri kumwe na Social Boy Social Mix turi kumwe na Big Ling Team. Kumbure turaganiye vyinshi namba hari vyinshi mushobora kuba bazamu twandikira inbox cyangwa gasiga muri comments kavuga ati abahungu ndabakeneye twashaka kwa kuronsa vyoroshe. Yes, namba utaragira subscribe ngaho munsi hama tubaye ibintu bibandaye bigenda neza. Namba hari ikintu dushobora kuba twavuze mu gano kitaguhimbaye andika muri comment vuga uti akantu je ni kanjoheye raho gahindure navyo ni vyiza no gushigikirana muri vyose. So God bless turabakunda cyane. Ciao.